Ndabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabifuriza umugura mwiza cyane cyangwa ijoro ryiza batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi turabaha ikaze by'umwihariko nga kuri no murisha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta abakomeza kugenda aravugwa ndetse anagaruka cyane cyane muri ko biravugwa mu biteye mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabahaye ikaze rero mu makuru ya rino joro ijoro ryo kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 13 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 mwese turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu dore ngingo nkuru rero z'umwariko turaza kugenda twibanaho ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi rero z'umwariko hakomeje kugenda havugwa amakuru akomakomeye cyane mu nyuma y'iko rero z'umwariko hakomeje kugenda hikangwa amakuru agiye atandukanye yuko hoba hamaze kugenda hinjira ibisasu ndetse na bamwe mu basirikare bo muri Red Tabara igipolisi by'umwariko ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakaba batanguye kugenda barasakasaka inzu ku yindi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa amafoto cange amasanamu akomeje kugenda aranyuranyuranamo rero by'umwariko ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana igipolisi c'u Burundi kirimo mu mazu kirimo kirasakasaka by'umwariko ahantu henshi cyane hagiye atandukanye aho baje kugenda baritwaza ko baba bariko barareba bimwe mu bicuruzwa bimaze igihe nga mu gihugu c'u Burundi ariko kandi bikaba byaje kugenda biramenyekana neza yuko bariko barashakisha cyangwa se bariko barashaka barahiga aho hoba harahishwe intwaro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru rero yaje kugenda avuga by'umwariko namwe mu begereye igipolisi cy'u Burundi cyane cyane n'abajejwe iperereza aho yaje kugenda arashimangira ndetse anavuga yuko nga muri kino gihugu haba haje kwikangwa ibitero bikomakomeye cyane maze baza gufata gahunda yo gusaka mu bisagara bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turarebera hamwe rero uburyo bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'uburyo bikomeje kugenda biratangazwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi cyane cyane ibikorwa by'igipolisi aho byokajije umutekano ku buryo bukomakomeye cyane. Nga mu gihugu c'u Burundi harakomeza kugenda haribonekeza ikena rirenze ry'imiti ndetse n'iduga rirenze ry'ibiciro by'iyibonetse nibyo bibazo rero by'umwariko bihanze ishira hamwe ryo kuvuza abakozi ba leta EMFIP maze bigahungabanya amagara y'abakozi ba leta. Ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bisabwa na leta nga mu gihugu c'u Burundi ko yakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bokemura iki kibazo. Hanyuma kandi igiturire ibura ry'ibitoro ndetse n'amahera mvamakungu itangwa ridashemeye ry'amazi n'umuyaga nkuba urugero rwa internet ruri hasi cyane ni zimwe mu ntambamyi abarundi baba cyane bakorera hanze y'igihugu bahuye nazo by'umwariko mu karuhuko kici bahoramwe nga mu gihugu c'u Burundi aho baza muri kino gihugu by'umwariko baje kuruhuka ariko bagaca barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ku buryo rimwe na rimwe bizotuma harimo abarundi batabasha kuba bogaruka cyangwa se bosubira muri kino gihugu baturutse mu bihugu byo hanze nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Turaza kandi no kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo akomeje kugenda haravugwa urugamba rukomakomeye cyane ariko kandi hakaba havugwa amakuru akomeye cyane ashobora kuza guhindura ibintu mu gihe muri kino gihugu by'umwariko havugwa ayandi makuru yihuta avuga ko umuhari wa M23 by'umwariko ushobora kuza gufata umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turaza no kwerekeza ku ngwano zikomeje kugenda zirahuza igihugu c'u Burusiya ndetse na Ukraine akomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane akomakomeye cyane. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye birumvikana abatwumviriza bari mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye turabahaye ikaze muri uno mugoroba. Abatwumviriza kandi baherereye by'umwariko ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese batwumviriza bari ngaha ku mugabane wa Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turifuriza ibihe byiza cyane. Hari ubwa mbere usenga rero kuri namuresha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV cyonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Turabahaye ikaze mwese rero z'umwariko reka tuyatangurire nga mu gihugu c'u Burundi.
uyu munsi nga muri kino gihugu c'u Burundi haje kwirirwa umukwabo ukomakomeye cane. Amakuru yihuta arimo aradushika by'umwihariko aradusumira agaragaza ko inzego zijejwe umutekano by'umwihariko zarimo zirasakasaka mu mazu amenshi cyane agiye atandukanye, mu nyuma y'uko byaje kugenda biramenyekana yuko hari zimwe mu ntwaro zinjizwa nga mu gihugu c'u Burundi mu buryo bw'ibanga, ariko zikagenda zirahishwa cane cyane mu mabotike ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero by'umwihariko igipolisi ndetse n'abandi bo mu nzego zigiye zitandukanye baje kugenda by'umwihariko barakora icyo twakwita nk'itohoza cyangwa se isuzuma ndetse n'isakasaka mu mabotike amwe agiye atandukanye. Ariko kandi iki gikorwa cyaje kugenda kiragaragara nga mu mugwa mukuru w'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura, cyaje kwitirirwa ibindi bikorwa ku buryo by'umwihariko ata munyagihugu n'umwe yabashoboye yo kuba yomenya nyine ico bari bagamije nk'uko biriko biratangazwa. Abajejwe igipolisi bavuze ko hokozwe umukwabu wo gusaka ibicuruzwa byataye igihe mu mazu y'idandarizo agiye atandukanye. Ni mu bice rero bimwe na bimwe by'igisagara ca Bujumbura, neza mu gisagara hagati, aho amazu amwe n'amwe by'umwihariko y'idandarizo haba manini ndetse n'amatoya hazindutse haba umukwabu w'abajejwe umutekano wo gusaka by'umwihariko barondera ibidandazwa byataye igihe. Akaba uri uyu munsi kw'igenekerezo rya 13 kwezi no kw'icyenda umwaka w'2024. Icakora kandi bamwe mu bari muri iki gikorwa baje kugenda baraganira n'abamenyeshamakuru bacu, ariko batashimye yuko amazina yabo yotangazwa. Baje kugenda baragaragaza ndetse banerekana neza ko by'umwihariko bo bari bafise iyindi gahunda yari bazanye, mu gihe bivuga ko rero by'umwihariko haba harinjiye abantu nga mu gihugu c'u Burundi, hakaba haraje abantu bitwaje intwaro, ariko hakaba harayobewe aho baba barahishe, aho baba baherereye, kandi bikaba bivugwa ko by'umwihariko baba barazishe nga muri kino gisagara ca Bujumbura. Ariko kandi ku ruhande rw'igipolisi kikaba cyo cyaje kugenda kirabihereza iyindi nyito, nkuko rero by'umwihariko abanyagihugu na bamwe bagiye kugenda barabivuga. Twabiganiriwe rero na bamwe mu bari bahejejwe gusakwa kw'ibarabara ryitiriwe igihugu c'Ubufaransa Avenue de la France. Ibicuruzwa byiganjemo ibyo mu makopo nka mayonnaise, brebanda, by'umwihariko amavuta hamwe n'imitobe yo kunywa rero ndetse n'ibindi nibyo byashobowe by'umwihariko kwegeranwa nabo bajejwe umutekano, kandi baca bagenda babitwaye nk'uko biko biratangazwa. Nkuko rero by'umwihariko babandanyije babitwiganirira ngo ibicuruzwa cane ibyo mu macupa birakunda kumara igihe kirekire rero bitararonka abaguzi, bigaca rero bita igihe, aho rero by'umwihariko ngo abadandaza benshi baca bemera kubihombesha ku mahera make cane hakiri kare, kugira ngo abajeje intwaro n'umutekano batabasha kuba bo bitwara. Abajejwe umutekano bariko rero barakora icyo gikorwa nta byinshi bashimye kuvuga kubijyanye n'icyo gikorwa, ariko kandi batumenyesheje ko ari igikorwa gikunze gukorwa kenshi mu ntumbero yo gukingira amagara y'abenegihugu. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, hari abandi baje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibintu biriko birakorwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ari ibikorwa bitandukanye n'ibyo leta yabashije kuba yogaragaza. Akaba by'umwihariko ari ibikorwa bigendanye no gusakasaka, by'umwihariko abamwe mu bacuruzi bivuga ko baba bafise n'intwaro ndetse n'abandi bagiye batandukanye baba bashaka kuba bohungabanya umutekano w'abanyagihugu, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya agaragaza neza ko by'umwihariko hari bamwe mu bacuruzi baje kugenda baratwagwa n'urwego rujejwe iperereza, ndetse bakaba baje kugenda baratwagwa mu buryo batigeze barasobanurwa cyangwa se ngo babashe kuba homenya by'umwihariko icyo baba batwariwe. Biravuga ko kandi by'umwihariko abangaba bajejwe intwaro ndetse by'umwihariko n'igipolisi bariko baragenzura ndetse barasaka inzu ku yindi kugira ngo bamenye amakuru abafise rero agendanye n'abantu baba baherutse kwinjira muri kino gihugu cacu c'u Burundi, aho baba baherereye. Bivuga ko rero bari bafise n'imbunda zo mu bwoko bwa AK47, ariko ntihigezwe haratangazwa umubare cyangwa se by'umwihariko ngo hatangazwe by'umwihariko n'umubare w'izo ntwaro. Icakora by'umwihariko abajejwe umutekano nga muri kino gisagara ca Bujumbura bahumurije abanyagihugu ndetse babizeza yuko by'umwihariko bakwiye kuryama bagasinzira, nk'uko by'umwihariko byaje kugenda biragaragara muri rusange.
ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse binafata indi ntera ngaha muri kino gihugu mu gihe by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kwitegura amatora yimirijwe umwaka uza bikomeje kugenda biraja imbere. Nga mu gihugu cacu c'u Burundi kandi ibigendanye n'igiturire ibura ry'ibitoro ndetse n'amahera mvamakungu itangwa ridashemeye ry'amazi n'umuyaga nkuba urugero rero rwa internet ruri hasi cane ni zimwe mu ntambamyi abarundi baba canga se bakorera hanze y'igihugu bahuye nazo by'umwihariko mu karuhuko kici bahoramwo rero nga mu gihugu c'u Burundi. Ku bwabo ngo naho rero igihugu cirangwa n'amahoro n'umutekano hari ibitifashe neza mu bisata bigiye bitandukanye bikwiye kuba byokosorwa byanze bikunze. Mu nama yabahuje rero by'umwihariko wo kwigenekerezo ry'uyu munsi rya 13 ukwezi n'ukwicenda umwaka wa 2024 baragarutse ku kibazo cy'ubutungane aho by'umwihariko usanga by'umwihariko butaborohereza mu kudindiza imanza by'umwihariko baba bafise, gutyo bigatuma rero basubira mu bihugu babamwe rero by'umwihariko badahejeje imanza zabo. Umwe rero mu bari bitavye iyo nama avuga ko rero hari igihe urubanza barutevya kuko rero babona ko umwanya baba bafise by'umwihariko wo kumara mu gihugu aba ari muto cane. Asaba yuko rero ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ryo bafasha by'umwihariko mu kubaronsa abashingwa manza bababuranira mu buryo bworoshe cane. Hambavu y'ibyo ngibyo rero ngo ibura ry'igitoro ndetse n'amahera mvamakungu biratuma ahanini cyane ibikorwa by'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko mu gihugu by'umwihariko n'ibikorwa bigiye bitandukanye bihungabana cane cyane Rufyiri Gabriel atwara urwego rw'inararibonye ruri muri iryo shirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga avuga ko rero bariko baritunganya ngo bafashe rero uko bashoboye bifashishije bamwe mu bahinga b'abarundi by'umwihariko mu ntumbero yo gukorera hamwe kugira ngo batore rero inyishu kuri ico kibazo cyangwa ibindi bibazo bigiye bitandukanye biriko birareba igihugu c'u Burundi. Ibindi abo barundi by'umwihariko baba mu mahanga banegura ngo ni ibibazo byo kwiyunguruza bituma rero ibikorwa bitari bike cyane bihagarara ndetse n'imirimo y'ubuzi bwa leta hamwe na hamwe rero yikwega ibikorwa rero byo ku kibuga c'indege bidakora neza. Ico kibuga mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ndayiragije Samuel arongoye ishiramwe rero ry'abarundi baba mu mahanga yamenyesheje ko mu misi iri imbere rero bagiye kwerekana imigambi y'iterambere iryo shiramwe rero rigiye kurangura mu gihugu rigiye kurangura mu gihugu by'umwihariko avuga kandi by'umwihariko ko iryo shiramwe rigiye kurondera abashingwamanza by'umwihariko baburanira abarundi baba cane banakorera mu mahanga kugira ngo by'umwihariko boroherwe mu manza baba barimwo rero mu Burundi naho ku kibazo by'umwihariko c'abarundi bicwa cane bagirirwa nabi mu mahanga. Rufyiri Gabriel rero atwara urwego rw'inararibonye muri iryo shirahamwe ashikiriza ko rero bagiye kubikurikirana hafi by'umwihariko bafatikanyije na bimwe mu biro by'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi mu mahanga kugira ngo ntihagire usubira kurenganywa canga se ngo yicwe ubutungane buhari nk'uko biriko biragaragara. Kanene Jean Claude rero umuyobozi ajejwe ubuhinga mu bushikiranganji mu byo bujejwe rero buri harimo n'imigenderanire avuga ko ubwo rwego rugiye rero gufata iya mbere kugira ngo rero ivyo bitagenda neza bizoshobore by'umwihariko gushikirizwa abo bijejwe mu ntumbero yuko byokosorwa mu maguru mashasha nk'uko bikomeje kugenda biragaragara nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo bigendanye n'umutekano muke, abantu bariko bicwa abandi bagenda baranyuruzwa, bimwe mu bintu bikomeza kugenda bituma by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi abashobora kuza kubakorera ingendo ndetse no gusura ibikorwa byaho bimwe na bimwe by'umwihariko bishobora kudindira ku kigero kinini cyane. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratuma abatari bacyanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko bigoranye yuko iki gihugu gishobora kuba cyotera imbere canga gishobora kuba cyoronka amadovize nk'uko bikomeje kugenda abiratangazwa. Mu gihe kandi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye cyane ibibazo bigendanye no kwiyunguruza abantu hifashishijwe by'umwihariko imiduga ndetse by'umwihariko n'amakinga ndetse n'amapikipiki, ariko kandi ibi byose bikaba bikomeye biragenda nabi ahanini bishingiye
kwibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya makuru kandi arakomeza kugenda ashimangira ko by'umwihariko ari akandi kazi gakomakomeye cyane gashobora kuzahura n'ubutegetsi bwa nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse abanyagihugu bakaba bakomeza kugenda bo bagaragaza ndetse banerekana neza yuko mu gihe ibi bikorwa bitaba bikosowe bigoranye yuko nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ashobora by'umwihariko kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko bikomeje kugenda biragaragara naho hariko haravugwa amakuru menshi cyane agendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. AFC by'umwihariko ibarizwamo umubare wa M23 yasobanuye impamvu intambara bahanganyemo na FARDC ishobora guhindura isura ndetse bikarangira n'ibindi bice byose bagiye babyigarurira. Nibikuye mu itangazo ihuriro rya AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo ryashyize ahagaragara by'umwihariko uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024, aho by'umwihariko aho iryo huriro ryatanze ubusobanuro ko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barimo n'umuhari wa FDLR urimo basize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka wa 1994 by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko baragaba ibitero mu banyagihugu, bityo ko bishobora rero gutuma intambara irushaho gukomera ndetse no gufata indi ntera, ndetse by'umwihariko kandi ikaba yahindura isura ndetse n'imirongo nga muri kino gice no muri kino gihugu. Ni mu nyuma y'uko kandi hari amakuru aherutse gushigwa ahagaragara avuga ko uyu muhari wa M23 waba ufise gahunda ndetse waba yaragerageje by'umwihariko gushaka kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari abatajya umunywa ku kuvuga ko rero by'umwihariko Goma ndetse na za Katanga ari hamwe mu hantu uyu muhari waba uhanze amaso. Kuva ku cyumweru uruhande rw'ingabo za RDC rero rwatanguye kugenda ruragaba ibitero bikomakomeye cyane. Ni ibitero bikaze bagabye ahantu hagiye hatandukanye mu bice byo muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na teritwari ya Rubero. Ibitero byarakomeje ndetse no mu gitondo cya kare cyo kuwa kane ejo haheze, aho n'uyu munsi ibitero byaje kugenda byumvikana aho iri huriro ry'ingabo za leta zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryabigabye mu duce rero turimo Bweremana, Umutwe ndetse na Ndumba, ndetse birangira M23 yigaruriye aka gace ka Ndumba gaherereye mu nkengero za Sake muri teritwari ya Masisi. Iri tangazo iri huriro rya AFC by'umwihariko ribarizwamo n'umuhari wa M23 ryavuze ko muri ibi bitero rero byibasiriye abanyagihugu maze rishinza ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ubushotanyi bukabije ku buryo rero bushobora kuzobabyarira amazi nk'ibisusa. Iri tangazo kandi by'umwihariko ritangira rivuga ko ubuhuzabikorwa bwa AFC bubabajwe bidasanzwe n'ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda biragabwa ku banyagihugu b'abasivile ndetse no mu birindiro by'ingabo zabo bigabwe n'uruhande rw'ingabo za Kinshasa nk'uko biriko biratangazwa. Rikomeza rigira riti rero by'umwihariko ibi biraganisha ku kongera intambara, kwiyongerera uburemere mu gihe by'umwihariko hariho ingamba z'abayobozi by'umwihariko zigamije gushakira amahoro n'ituze aka karere k'ibiyaga binini cyane cyane muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru avuga ko kandi uyu muhari wa M23 wavuze ko udateze kuzatuzana rimwe ndetse no gusubira inyuma, ariko kandi ku ruhande rwa Perezida Fayisi Antoine Tshisekedi Chilombo bivuga ko rero by'umwihariko iyo bakomeje kugenda yishyura abacanshuro mu rwego rwo kugira ngo bakomeje kugenda baratoza ndetse barahereza n'imyimenyerezo y'igisirikare by'umwihariko abangaba bo ku ruhande rw'ingabo by'umwihariko rw'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyane cyane bo muri FARDC mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohabwa ubundi bushobozi bwisumbuyeho kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bohangana ndetse no gufata ibindi bice. Hamaze iminsi kandi haravugwa amakuru y'uko umuhari wa M23 waba ufise gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza kwigarurira ibice birimo nka Katanga ndetse na Goma nk'uko biriko biratangazwa. Bivuga ko kandi umuhari wa M23 uhangayikishijwe nabo kandi ku rundi ruhande n'ibikorwa bigendanye no gushaka abandi basoda biyongera muri kino gice cyane cyane mu gihe agace bafashe baba bafise bagomba no kugira abasoda bagomba kugasigaramo kugira ngo abandi bakomeze barajya gufata ibindi bice. Ibi rero biri mu bintu
ibintu bikomeza kugenda birabasaba icyo twakwita by'umwihariko abasoda benshi cyane ndetse gushika none amakuru yihuta akaba avuga ko by'umwihariko ari nayo mpamvu yaje gutuma umwe mu bayobozi b'uyu muhari aza gufatirwa i Kampala mu gihugu ca Uganda mu nkambi. Ni mu gihe kandi bivugwa by'umwihariko ko igihe inzego z'umutekano za Uganda zimurega icuruzwa ry'abantu. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.